Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye kwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'amazaburi, turi kw'izaburi yaho y'119. Turayihera ku karongo ka 33 tugeze ku ka 40. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo harahiriwe ugendera itegeko ry'Umukama. Nyigisha Mukama inzira y'imigenzo yawe, nzoheze ndayigumye gushikakw iherezo. Numpe ntegere kugira ngo nzigame itegeko ryawe, kandi ndarirangure n'umutima wanje wose. Nyobora mu nzira y'amategeko yawe, kuko muri yo ndahakura akanyamuneza. Hengekera umutima wanje ku mabwirizwa yawe, ariko ntuwuhengekere ku maronko. Hindukiza amaso yanje ntabone ibitari byo, numbesheho mu nzira yawe. Rangura ijambo wabwiye umusavyi wawe, ryerekeye abakubaha. Nkurako ibimaramare bintera ubwoba, kuko ingingo zawe ari nziza. Raba narashashaye nkurumbira amateka yawe, numbesheho mu butungane bwawe. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Bana b'Imana, iyi ni audio ya 4 canke se video ya 4 kuri iyi zaburi y'119. Turabona ijambo ry'umutwe rivuga ngo harahiriwe ugendera itegeko ry'Umukama. Alleluya, amen. Ngo hahiriwe umuntu agendera itegeko ry'Umukama. Niko kuri bana b'Imana. 33 bavuga ngo nyigisha Mukama inzira y'imigenzo yawe, nzoheze ndayigumye gushika ku iherezo. Uyu muntu arasaba neza ngo nyigisha Mukama inzira y'imigenzo yawe. Asaba neza ngo Imana imwigishe inzira akwiye kugenderamwo, kugira ngo ntagendere mu by'isi, ntagendere mu bimusamaza, agendere mu nzira nziza, mu nzira y'Umukama. 34 hakavuga ngo numpe ntegere kugira ngo nzigame itegeko ryawe, kandi ndarirangure n'umutima wanje wose. Alleluya. Bana b'Imana, Umukama muhe gutegera neza, kugira ngo uyu muntu azigame neza amategeko, inzira z'Imana, arangure neza amategeko y'Imana, arangure neza amabwirizwa y'Imana, ntagendere mu nzira zitarizo. Ngo n'umutima wiwe wose n'umutima wanje wose. Aha hantu kweri ni sawa. Numpe ntegere kugira ngo nzigame itegeko ryawe, kandi ndarirangure n'umutima wanje wose. Umutima wiwe wose ategere amabwirizwa y'Imana, ategere icyo Imana ishaka, ategere icyonezereza Imana, abari akora, abari agenderamo. Ntagendere mu bishobisho, ntagendere ku marangamutima yiwe, ntagendere mu by'isi, ariko agendere mu by'Imana. Imana imuye kubitegera. Iyo umuntu rero ariko arasenga nk'uko, Imana ibona umutima wiwe, ikamugendera, ikamuha kugendera mu nzira nziza. 33 hakavuga ngo nyobora mu nzira y'amategeko yawe, kuko muri yo ndahakura akanyamuneza. Ngo Imana ngo imuyobore ngo mu nzira y'amategeko yayo, ngo kuko muri yo ngo hakura akanyamuneza. Bana b'Imana, amategeko y'Imana canke se amabwirizwa y'Imana 10
nyimba uyu muntu arisabira ngo agendere mu mategeko y'Imana, kuko muri iyo ndahakura akanyamuneza. Iyo umuntu agendera mu mategeko y'Imana ntacumura, ahubwo agira akanyamuneza. Yagiye yubahiriza itegeko ry'Imana, usenga Imana yose wikunde kuruta byose, uhimbaza umunsi w'Imana. Yagiye mu misa ku munsi wa Mungu canke se ku isabato canke se ku ijuma, yubahirije ntiyagiye ku kazi, yaretse akazi, yaretse gukorera amafaranga, mugabo agenda mu nzira z'Imana, agenda gusenga, agenda gukora ibikorwa binezereza Imana. Aleluya, amen. 3:6 hakavuga ngo hengekera umutima wanje ku mabwirizwa yawe, ariko ntuwuhengekere ku maronko. Haleluya, bana b'Imana, iki rero kirakomeye cyane, ngo ahengekere umutima wiwe ku mabwirizwa yiwe, ngo ariko ngo ntahengekere umutima ku maronko. Aha rero harakomeye bana b'Imana. Amaronko atuma ducumura, amaronko adukura ku Mana. Abantu benshi muri iki gihe, cyane cyane abantu bari mu bihugu biteye imbere, ku munsi wa Mungu ntiyumvira ko ari umunsi wo kuja gusenga. Ku munsi wa Mungu iyo umuntu bamuhaye akazi, akorera icyo bita nyimbari dabo. Rero abantu rero baranezerwa no gutora akazi ko kuwa Mungu. Yari umurokore, yari umugatolika, yari umukristo ameze gute, akemera agaparika ibyo kuza gusenga, akagenda ku kazi. Nyene biragoye. Jewe umuhungu wanje yahora akora akazi ku munsi wa Mungu, akumva biramujena, nanje nkumva birancokoza, nyene nkavuga ati sha nuko nyene ukikinjiramwo, ariko aka kazi ko kwa Mungu wapi kweri. Amahera yo kwa Mungu umuntu yarakwiye kuyaheba. Nawe rero nyene akavuga ati rero reka ndindire mbanze ngakore nk'amezi 2-3 nzosabe ndabe ko bompindurira, niba tampindurira nzoca ngerageza ndondeza kandi. Twarabisengeye bantu b'Imana, twarabisengeye kandi uku nukuri, kuko iyo umuntu ariko arasaba Imana ati Mana nyigisha kugendera mu nzira zawe, nyigisha simpahamira amaronko, iyo Mana nayo ntiba kure yawe, irazi ikakuba hafi ikabigutabara. Rero twarabisengeye ngiri ubuntu, numva rero yarabisabye, arasaba ko adashaka gukora kuwa Mungu, hanyuma Imana iramuha, aca biremera, ubu yikorera ku yindi misi. Kandi wanashaka we banamupanga yakora, ndumva yaza gukora kazi kuva 6 zo ku mugoroba, 2 zo ku mugoroba kageza kama 8 z'ijoro. Rero umunsi uhera 6 z'ijoro, ariko urumva yaba yagiye gukora kwa Mungu kuva 6, kuva 2 z'ijoro. Rero abantu benshi barakunda amafaranga yo kuwa Mungu no kuwa gatandatu, kuko ngo bahemba dabo. Abakora akazi, jewe sinkora akazi, sinzi ngo bahemba gute, ariko ngo bahemba amahera bayakuba kabiri. Rero uyu muntu rero yavuga ati ariko ntuhengekere ku maronko. Hariho abaca bumva ati Imana ishimwe, ati ngize Imana kuba bampanze kuwa Mungu, kuko kuwa Mungu niho ndonka amahera tubutse. Iyo si Imana ubugize, oya, kuko ibyo ni iby'isi uri kurahahamira, uko ni nuguhahamira iby'isi. Ariko rero bana b'Imana, ubu munsi wo kwa Mungu hariho ikindi kintu no uvugako. Hariho abantu babaganga by'ukuri, hariho abantu bakwiye gukora
ibyo twavuga ngo ni images twavuga ati ibyakigorose ibintu nyene biba biri ngombwa kuko nk'umuntu agwajije umuntu kuwa Mungu byomugora kuja gusenga canke se byomugora kumusiga mu nzu wenyene bivanye n'ubugwayi uwo muntu afise, ararembye se akeneye ntavyuka, akeneye umwitaho hafi. Uyo onye nta ngorane, Imana irabona akazi arimo. Hariho n'uwundi muntu ububona nyene ko yoza gukora kwa Mungu kuko atagiye gukora hopfa benshi canke se Yezu we yavuze ati mbega n'indi indogobwa yiwe yoshaya ntayishayure. Hariho ibyo gukora kwa Mungu bivanye n'ukuntu n'ubuzima umuntu arimo. Ariko rero umuntu ntiyoca afata ngo afata umunsi w'Imana awukoremo ibyo yishakiye. Umuntu agiye kudandaza kwa Mungu ntiyagiye gusenga, umuntu agiye kurima kwa Mungu ntiyagiye gusenga. Kandi ahumwe wese nyimba ari umusabato acamenye nabikora. Hari umuntu nzi w'umusabato niwe umutumiye ati kuwa gatandatu nzoba afise urubanza kunuka kugira toya ni kwisabato sinzoza. Rero nk'uwo arubahiriza ukwemera kwiwe. Niyaba atoba bigira kumbure hari hahandi yoza kuko hari ibintu nyene usanga umuntu avuga toya ibi bintu sino bijamwo canke se akaba yo bijamwo ibintu nk'ibyo. Mugabo umuntu avuga ati ni kwisabato sinza kudandaza, sinja n'ahandi hantu, sinja mu ibyo bintu by'ubukwe, oya n'umunsi wanje wo gusenga. Rero bana b'Imana uyu yavuze ati ntahahamukira amaronko. Abandi baca bumva ati yo ngize Imana bakampamagara kwa Mungu gukora mba ndabitomborejemo, fise nkeneye amahera, nikenereye amahera nuku. Ariko bana b'Imana tuze twibuka ko abantu umuntu arakora akibagira no guha icyubahiro Imana, akibagira ibya bindi byose bihesha icyubahiro Imana, ariko ukabikorera, ukubaka ama etage, ukubaka amagorofa, ukagura amamodoka meza, ariko umwanya ngo ari wo wose ugapfuka bisiga utihaye n'umwanya wo kwicara ngo uruhuke canke ugende mu rusengero, wicare mu rusengero canke muri chapelle usenge, uruhuke, uganire n'Imana, wumve ko uri kumwe n'Imana. Ukama uhamukiye gukorera akazi kugwiza amafaranga, ariko Imana ukayishira ku ruhande. Uyu muntu rero si jewe zipora na bibi byanditse, ndiko ndasoma iby'uwo muntu we ariko arisabira kandi nkumva ko yari mukuri. Reka ndanahasubiremo muri 3:6. Hengekera umutima wanje ku mabwirizwa yawe. Imana asaba Imana imuha umutima wiwe ugume ku mabwirizwa y'Imana. Nyimba ari ntiyibe nyene. Mu gihe benshi biba mu buzi umuhakazi ugasanga yibye ararereka ku kagohe sebuja canke wo basangi mutahe badandariza hamwe akarereka nyimba dandaje 5 ngo nadandaje 4. Imana iduhe gutahura cyane. Ugasanga ariko aradodobereza umuntu kugira aronke canke agiye gutanga ruswa kugira birukane mugenzi we nawe akajemo. Imana idutabare cyane. Ariko ntuwuhengekere ku maronko, ntuwuhengekere ku maronko. Abantu besha amaronko uragira abantu b'Imana. Burya iyo ndi mu Burundi niho ndaba ibintu byinshi nkumigwa, kuko muri Australia canke mu bihugu biteye imbere hariho ibintu bagira, mugabo ukabona ko hariho n'ibindi bintu kweri batorenza. Mugabo mu Burundi nimbwiye kwa muganga ukeneye ibyihutirwa utanga ruswa. Nyimba
ugiye gusaba akazi runaka, mwagiye gukora ikibazo muri 50 canke muri 10, wewe wamaze kwitwaza ibihumbi 10, wamaze kuvuga ati jewe urya mwanya nibawumpanire ndatanga ni miliyoni zingahe, witwaje ruswa, kandi bakaha akazi umuntu atacyashoboye, atize canke nyene atame, kandi habirengagije uwize abifitiye uburenganzira. Imana iduhe gutahura cyane. Rero bana b'Imana, ntitugahahamukira amaronko, kuko ni waburi kurakora akazi mu mwanya wa mwene wanyu yari yitoreye ikibazo, byari bibereye, ukaba uri kurakora mu mwanya atari uwawe, wumve ko ni wabipfiramwo ni mu muriro udahera. Uzi rero kukora akazi mu mwanya utari gwawe w'amafuti wibye wagize iki, urasubiza mugenza uwo mwanya wiwe. 3:7 hakavuga ngo hindukiza amaso yanje ntabone ibitari byo, numbesheho mu nzira yawe. Arisabira Imana ngo hindukiza amaso yanje ntabone ibitari byo, numbesheho mu nzira yawe. Amaso ahindukiza amaso ntabone ibitari ibyo. Reka duhere ku bagabo. Abagabo, kubona umugore wa runaka tujya mugore ni sawa, kubona umwana w'umukobwa ujya mukobwa ni sawa, kubona ikica nk'abagore tiyo ujya musore ni sawa, ujya mu papa ni sawa. Ugaca usanga rero amaso yawe ariko arakwereka abagabo b'abandi bigutwara mu cyaha, canke ariko arakwereka abagore b'abandi n'abana b'abandi bigutwara mu cyaha. Amaso yawe uriko urayarabisha iyo Mukama adashaka, shitani niyo iriko irakurabishayo. Rero amaso yawe ariko arakwerekeza ati burya hajya anya wocomora bijya miliyoni 5, raba watojeje ikori ry'ibihugi miliyoni 10, comora 2 canke 3 canke 1, ibyo byose n'ubusuma. Amaso yawe yagiye mu bitari byo. Bana b'Imana, ugasanga amaso yawe ariko arakwereka ibitari byawe, ariko arakwereka iby'isi yo. Amaso yawe ariko arakwereka mukanaka ko yambaye igitenge cyiza, ugacuza kurarura sarira ku mugabo ko ukeneye wagisi runaka, canke se amaso yawe ariko arakwereka ko ujya kurushije kubaho, ahubwo wo muroga agapfa, canke ukamurogera ujya mwana wiwe yishimiye yuko ari kwiga canke agira amashuri. Bana b'Imana, hari ibintu byinshi bitujana mu muriro, hari ibintu byinshi bibi bibaho. Rero dusaba Umukama aduha umutima wo kuraba ibyiza by'Imana, duhangara amabwirizwa y'Imana, tugendere mu mabwirizwa y'Imana, tureke kuraba ibitari byo, tureke kuraba ibihenda amaso. Murazi benshi bari gucumurira kugurisha amatongo ngo bakunde bagende mu bihugu byo hanze, bakabeshwa n'abantu. Bantu b'Imana, hari ibintu byinshi biri kudusamaza. Rero turabe tuginde mu bintu byiza by'Imana, tureke gucumura. Kuja hanze canke kuja mu kazi bisaba Imana itaburi kubigenza, igucira inzira ariko utarinze guhemuka. 3:8 rangura ijambo wabwiye umusabyi wawe ryerekeye abakubaha. Abubaha Imana, bana b'Imana, abubaha Imana bagendera mu mabwirizwa y'Imana. 39 nkurako ibimaramare bintera ubwoba, kuko ingingo zawe ari nziza. Ngo namukureko ibimaramare bimutera ubwoba, kuko ingingo z'Imana ari nziza. Hari gihe umuntu aja mu bimaramare, abantu bamushize ko ibimaramare bamubeshera hari gihe ubuzi ko abantu bariko barakwambika ibara bakubeshera,
kubera imana usenga, kubera imana uzi, ukumva ko hari aho umenga byo gutirimutsa, mugabo ukabwira imana, mana mfasha, je urazi uko ngendera mu butungane bwawe, unkure kw'ibimaramare. Bwa wundi yagushize kw'ibimaramare bakabona ko yakubesheye, ahubwo akaba ari wa maramara. Canke se wowe nyene ukumva amahoro muri wewe, ko atangorana ufise kuri bajya bariko barakwambika ibara, kuri bajya bariko baragutoteza, kuri bajya bakubeshera, kuri bajya ibaze. Nk'umuntu ashobora kuvuga amahera, nibuka tukiri abana twiba amahera muhira, ugasanga nk'ubu je nibye amafaranga, mugabo biketse umwe muri batoyi banje, bavuga ni naka yatwaye, canke bambaza ni wowe watwaye oya si jewe, ahubwo ngira ni naka, mugabo naka si we yatwaye, ni je nayatwaye. Ariko naka baramutoteje, bari wibara ca nibuka nyene ko hari igihe nigeze kubiba amafaranga muhira, bagaca bakeka umwe muri batoyi banje. Hanyuma nyene nyimba ari mama aranamwiruka ko ngo amukubita ariruka. Hanyuma nanje nigira uwejo, mugabo umutima wanje ukaguma umbwira ko nakoze amakosa, kuba mwene mama bamwirutse ko aho bamufatira baramukubita, arasonza, turajya muhira saza. Mugabo jewe ya mafaranga nkaza ndagenda kuguramwo amabenyi, nkaca ngenda kuraba wa mutoyi wanje tukayasangira, nkaza ndamushira yumva ko ndamufitiye impuhwe. Ariko nuko natinya kuvuga ko ari je nayibye, mugabo basi namugirira impuhwe kugira basi tuyasangire, basi ntagire inzara. Mugabo urumva nakoze icyaha, nari nkiri mutoya, ariko Imana imbabarire, kandi Imana yarambabariye ibintu nk'ibyo. Rero namakosa, gukorera ikosa umuntu rikaja ku gahanga kiwe, ntunamusaba imbabazi ngo mwikiranure. Mwene wacu twarikiranuye, twageze aho tuza turabiyaga, ariko tumaze gukura. 40, raba narashashaye mpurumbira amateka yawe, numbesheho mu butungane bwawe. Raba narashashaye uyu muntu yaritangiye gukunda Imana, yaritangiye kubaha Imana, ahurumbira amategeko y'Imana. Natwe rero twige gukunda Imana, abana b'Imana, twige guharanira kuba abana beza, tureke kubeshera abagenzi bacu, tureke gusiba mu misa, tureke kuja mu by'isi duhaye umugongo Imana, canke duhaye umugongo iby'Imana. Turarondera ubwami bw'ijuru, turondera ubwami bw'ijuru. Iby'isi birahera, iby'isi bihinda bihera, ariko Imana ntiyoyo izokwama ari Imana. Kandi uwitwaye mu mabwirizwa y'Imana neza azobaho ubuzima budazoshira. Igihe cyose tuze twibuka ko tuzopfa, ntitwishinge kurundarunda byinshi, ahubwo turundarunda ubutunzi mu ijuru. Hari n'abakorera amahera menshi bakarara mu ntuzeya mu buzi, canke bayayegeranije nyene ukuntu banayegeranya batanarinze no kuyakorera, ariko bakaba bohura n'indushi, ntibiyumvire ati urya mwana arashonje, canke urya n'umupfakazi ndamugurira agatenge, n'ibindi. Bana b'Imana, Mukama Imana bahezagire cane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.